Dutangurana n'umukobwa yari yashavuye aho yari muri tagisi maze yuruka muri tagisi yugurura umuryango w'imbere atora kontake y'imodokari y'umushoferi taximan yaramuzanye ngo yaciye agenda maze yinjiye kuri porotaye abwira umupolisi ati mufate uwo mushoferi hanyuma mumushire mu gasho. Umukobwa yaciye yigira, amaze kwinjira indani umusore nawe atangura gusaba imbabazi avuga ati ndasavye mumbabarire mungire ikigongwe hama mumpe iyo kontake, ariko umupolisi kaguma amwerekana reka turabaho byahereye. Uno musore yitwa Tare, hanyuma yari asanzwe ari umutaximan avukana n'uno mukobwa ngaha. Ubwo aho yari yafashe taxi rero niko byagenze, imodokari ava yaho yaramufanye, ahamagara uwarajejwe kumukorera imodokari ati sigarana no modokari hanyuma muyikoreshe nanje fate tagisi nje mu kazi. Mu kwinjira muri tagisi rero umushoferi yaramuravye aravuga ati uno mukobwa kweri ndabona ari mwiza cyane, ariko umukobwa nawe akamuraba akibwira ati uko biri kose uno musore hari ibintu ashobora kuba ariko ariyumvira. Bari mu muduga Tari yagenda aramubwira yuko ari umusore ameze neza ko ashoboye akazi, ako kazi nako ntabwo karakandi karakazi ko gupfubura, ariko aramubwira n'umupolisi kazi kamubwira ati ndeka kumbwira amajambo nk'aya majambo y'ibintu bitaja ntibije, ariko uno mushoferi kamubwira ati wewe raba ushobora gutora nimero yanje mu gihe uzobona ko wankeneye uzombwira canke ari n'uwundi muntu uzomubwira hanyuma umumpera nimero nzomukorera akazi kandi bizogenda neza cyane. Ari nabyo byatumye rero uno mupolisi kazi yamaze kururuka mu modoka yiwe aciye yugurura imbere atora kontake. Tubona rero ngaho wa mukobwa yari yamaze kwinjirira, ariko amaze kugera indani muze nawe yaratashe arashika arinjira atangura kubaza nibiki bimeze gute kuri ngaha. Amaze kwinjira indani bahuye na Nada ari indani amubwira ati wewe kubera iki uri ngaha ano masaha, ati nariko ndagenda ngiye kubonana n'ubyo mwantumye hama imodoka riramfana. Imodoka yagupfanye byagenze gute kugira ngo ube uri ngaha ko umusirikare cyangwa umupolisi ategezwe kwitegura amasaha 3 yose imbere y'urugendo, we byakugendeye gute? Muzehe akamubwira ati ibintu byose utegezwe kubikora mu bubangutse hanyuma ukabikora mu mwanya wabyo, uracyiyumvira ibintu by'ubwana nk'ibya mama wawe. Ariko tugarutse ku rundi ruhande hoho tubona aho Tari yari yamaze gushikanwa mu gasho, inyuma yaho yari yamaze gukorera amakosa bamujanye bamushira mu gasho, ariko mutoyi wiwe we abandanya kumurondera kubera amaze kubona yuko bwije. Yagerageje kumurondera ariko telefone yiwe ntiyitaba, ariko Nada amaze kugenda mu cyumba abona yuko telefone iri kiramusumbuwa ari ya wa musore umwe Tare umwe bafunze. Yayikuyeyo maze agira ko ayizimya kubera ko ntabwo yashaka ibimugora, ariko wa mukobwa we mutoyi wa Tare yatanguye kumurondera ariko asanga yuko telefone yamaze kuzimwa. Nuko tubona ku munsi waho bukeye hari umukobwa wundi aje kumuraba yitwa Sandra, yagerageje kumubwira ibyabaye amubwira yuko telefone telefone ko ariko nta witaba, ariko kuri uno mwanya naho tubona yuko yari amaze kwitaba telefone amubwira ati nashaka kumenya aho mukuru wanje ari, mukuru wawe yakoze amakosa rero arapfunzwe, kuri ubwo ntiwongere kumuguma umurondera, ariko ndashaka kumenya ahantu yoba afungiwe kugira ngo ashobore kumuja kumuraba. Yagerageje kumusigurira ariko ntabwo byari byumvikana na gato, kuko umukobwa yari afise ikibazo cyo kumva yuko umusaza we ari ikibazo afise. Ubwo Sandra nawe aguma amubwira ati none ko rikuta mubaza hariho umuntu ashobora gufunga umuntu uko nyene hanyuma ntavuge aho ari kugira ngo abantu bashobore kuja kumuraba. Mu majambo make ntabwo bari ko barabitahura na gatoyi, ariko ku rundi ruhande naho tubona muzehe ari ngaha muhira. Muzehe yaramaze kubona imodoka iri ku irembo, arabaza ati iyi modoka iri ngaha ku irembo byagenze gute? Amubwira yuko ari Nada ya mushoferi wiwe yamuzanye yamufunze. Ubwo Nada kuri rundi ruhande yari yamaze guhamagurwa na se wiwe amubaza ati byagenze gute? Amubwira yuko umushoferi aramukosa batagira indero, maze muzehe nawe aramubwira ati ntibishoboka yuko umusore ashobora kuba yakutariye indero ubusa, wewe winjirira mu modoka yiwe iki? Ngitewe kumusigurira amubwira yuko imodoka yiwe yari yapfuye atabundi buryo na bumwe yarasigaranye. Noneho muzehe yumva yuko bidatahuritse na gato uko n'uwo musore yoba yapfunzwe agashirwa mu gasho.
aha rero icyo utari bumenye nuko ashobora kuba muzehe atisanzuye kubera ko umukobwa amwagiriza yuko ameze nka nyina. Mama we mbese yuba yari byamugendeye gute ku buryo ashobora kuba muzehe aribyo ashobora kuba aguma yicunga kuri kano kanya, akaba yumva yuko umukobwa wiwe asa nk'umeze nka mama wiwe. Ubwo wa mukobwa kandi yagumye murondera, ariko Sandra yitabye telefone maze amubaza ati nibiki wewe kugumugorana. Umukobwa nawe ahari akamubwira ati nukuri je ndashaka kumenya aho musaza wanje ari, ndashaka kuja kumuraba. Ubwo yari yamaze gushavura amubwira ati uriko duza induru ngaho, itonde uvuge bukebuke. Maze aramubwira ati nitonze ndiko ndavuga bukebuke, gusa mfise ikibazo cyo kumenya mbese musaza wanje aya masaha yoba ari hehe, ngaha haciye uwundi munsi wose sindamubona. Bwe mubwiye ngo bahurire ku gituro ca polisi, maze aho kanya nyene barahurirayo. Amubwira ati niwe rero waguma unkoroga mu mutwe umbwira amajambo menshi, oya ndashaka kumenya aho musaza wanje ari, nagize ikibazo nari nshaka kumumenya. Bwo yamubwiye mu polisi yari asanzwe ari indani, amubwira ati nimusohokane mumuzane hanyuma amurabe. Nyuma yo kumuzana rero bariko baraganira, bagerageje kumwambika ishati ariko Tare yagiriye ko agwa hasi. Mbese niki cyakurikiye amaze kugwa hasi? Yoba yarasanzwe afise ikibazo, niki cyabaye kugira ngo Tare agire ko agwa hasi? Ubwo bagerageje kumuvyura maze bamujyana ku bitaro. Bamaze kumushikana mu bitaro bye bibaye nk'ibibazo. Ubwo umuganga yaraje avuga ati ninde mwene ujye muganga yagize ibibazo? Je ndi mutoyi wiwe. Rero umusore yagize ikibazo, yasanzwe afise ibivyimba mu nda, rero bishaka yuko bamubaga kandi birakenerwa imiliyoni 8. Amaze kubabwira yuko hakenewe imiliyoni 8, maze Nade yarikanze yibwira mbese ibi nibiki bibaye. Ubwo na wa musista wiwe kandi nawe atangura kugira ubwoba, aho yakiriye ko atangura no kurira avuga ati mana yanje mfasha nibiki bibaye koko musaza wanje kweri biragenda gute none ko tamahera mfise? Ubwo yagumye arira, ariko nta bundi buhinga na bumwe, nta kintu na kimwe yari afise akora. Aho ku rundi ruhande naho Sandra aho yarari yiyumvira none biragenda gute. No mukobwa kandi yaguma baza ati none ndashaka ubufasha ariko nta kintu na kimwe nshobora gukora. Ubwo Sandra amubwira ati none urashaka ubufasha ngo bigende gute? Uwamutumye apfungwa akamugirira nabi, ushobora gusanga hari n'ibibazo byabaye bakanamukubita. Singuwo none ntari ngaho niyo muvuza ayo mafaranga siwe yo tegetswe kuyatanga, we yagiye kumupfunga, ashobora kuba yamugiriye nabi. Yatangwe kumutuma urutoki, ariko uwo ariko aratuma urutoki ntawazi. Ubwo Nada bananije kwihorera, nta n'ikintu na kimwe yavuga, ariko umukobwa akavuga ati yarasanzwe abigwaye, ntabwo ari by'uyu munsi. Yarasanzwe akazi akora, avuga ati arabika amahera make ku buryo hazogera igihe yivura. Rero ntabwo mbona yuko ico kibazo cyo bari kimuvuyeko. Ubwo Nada yagiye kuvugana na muganga, amubwira ati genda umusore mumuvure, ayo mafaranga ndaza kuyatanga, ariko sinshaka yuko hari ikibazo na kimwe kizakongera kuba ngo muzehe abimenye. Ubwo rero bibe ibintu by'ibanga. Ubwo baraganiye na muganga, yemera yuko bagiye kumuvura. Nada ntiyashaka yuko umuzehe yomenya yuko hari ikintu coba catumye atanga amahera nkayo yose. Ubwo inyuma y'akanya gato umuforoma yaraje amubwira ati ingo uje gusinya impapuro byamaze guhera bamukoreye operation. Nawe aramubaza ati byagenze gute yuko jata amafaranga nigeze ndiha? Amubwira ati Nada yamaze kuriha amafaranga yose, ingo tugende hanyuma usinye ibindi byose byahetse. Ubwo yaragiye maze yongera kugaruka yicara ngaha kugira ngo arindire arabe yuko bazabamukora. Maze nyuma y'akanya gato Sandra nawe yabaye agarutse, ahurira nuko umukobwa yishimye cyane. Aramubaza ati nibiki ko wishimye? Ati bamaze kumukorera operation, byagenze gute ko ntariko ndabitahura? Amubwira ati ujya mukobwa Nada nyene niwe yatumye atanga ayo mafaranga kugira ngo ashobore kumuvura. Byaramutangaje cyane, biyumvira kuno yoba ari we yatumye agira ibibazo, ariko agace yongera akamuvura. Uno mukobwa we yari yishimye, ariko Sandra ntiyabitahura na gato ukuntu baba bamukoreye operation uwo nyene yatumye agira ingorane. Ari umutana shaka yuko bamwita kuri telefone ari we yatumye, ari we yanatanze ayo mafaranga. Byari ibintu bitoroshe na gato, ariko tugaruka kwa muganga nyene gato. Muganga amaze kubabwira yuko
umurwayi ameze neza, ko ibintu byose byagenze neza. Ubwo barabyishimiye bavuga ati tayari ibintu bimeze neza. Tugaruka kundi munsi tubona aho kwa Nada muhira, aho wa mukobwa mutoyi wa Tare yaraje kugira ngo ashimire Nada kubyo yamukoreye kuri musaza we uyu munsi akaba ashima, maze bihurira nuko afande ahashitse maze aramubwira ati nimumugururire. Aramubwira ati wipfuza iki, habaye iki? Nari nje gushima yuko umukobwa wanyu yashoboye gufasha musaza wanje, ubu rero akaba yaramuvuye. Byagenze gute kugira ngo amuvure? Amubwira yuko yarasanzwe afise ikibazo cy'ibibyimba mu nda, maze yatanze imiliyoni 8 kugira ngo abe avugwa. Ubwo muzehe byaramutangaje cyane kumva yuko hoba hatanzwe imiliyoni 8. Nabyo ubwo byari ibintu byoroshe na gato. Hari mu gisirikare amubwiye ati sawa, ibindi nzobikemura, nzovyiyumvira. Ubwo amaze kugenda, muzehe yaciye aje guhamagara Nada amubaze situation y'ukuntu byagenze. Atangura kumubwira ati wewe urafise ubwenge kugira ngo uze kubura umusore atagira n'icyo yifashije, byagenze gute? Nada yagerageje kumusigurira, ariko muzehe byako abitahura. Amubwira ati nta kuntu umuntu yabagiye gupfa nyene afise ibibazo hanyuma nawe mugiye kumurokora. Umuntu wenyene adashoboye kwirokora umurokora nkande? Ubwo muzehe ntabwo byari bimworoheye na gato, ko yabone ko na mama we byagenze nk'uko, ko mama wiwe nawe hari umuntu yigeze kuvuza bivanye nuko yamusanganye ikibazo. Ari nabyo muzehe byamushavuje cyane, abona ati wa mukobwa nyene ivyo nari niyumvira niko bigenze. Tare rero kundi munsi yabonye ari byiza yuko yomushimira, maze ako kanya nyene agenda kumushimira. Ariko amaze gusohoka mu modoka yagerageje kwensista, ariko Nada ntabwo yigeze yugurura imodoka ari kugira ngo bashore kuganira. Umusore yabibonye uko kundi munsi bukeye agenda ku muryango abaza yuko yoshobora kubonana nawe, maze baramubwira ati uwo aje kurondera Nada, ariko ngo nta gahunda bari bafitanye, sinzi ko twomureka kinjira. Maze uwarajejwe gucunga Nada aramubwira ati mureke yinjire nta kibazo. Ubwo umusore bamubajije kimugenza byose arabivuga, maze amubwira ati mukurikire uje kwa Nada. Ubwo Nada bamaze kumushikira amubaza ati byagenze gute kugira ngo mushore kwinjiza umuntu ataruhusha rwawe? Uti umusore yatubwiye yuko ashaka kugushimira ku byiza wamukoreye. Maze bakiriko baraganira nyene baza bumvise amahoni ya muzehe amaze gutaha. Ubwo hari hasigaye yuko baza kunyegeza umusore. Mbese uno musore araza kuhatoka gute? Ubwo muzehe tubona amaze gutaha, murazi yuko muzehe bitigeze bimushimisha kumva yuko umusore yavuwe. Iki akaba ari igice cya mbere cy'inkuru y'urukundo w'umukobwa wa afande yisanze mu rukundo ari kumwe n'uno musore. Reka duhure mu gice cya kabiri cy'ino nkuru nyene. Nabanetse ko wakoze subscribe, nusanga utarabikora ubikore kugira ngo ikindi gihe cyose tuzoshirako story y'urukundo uzoshoke ubibona. Ciao ciao, duhuriye muri episode izokurikira canke mu gice cya kabiri kizokurikira.